sezera ati rero kujya mu twamusize hajya twamukomera nazo tupfana ahubwo dukumwiza tumumaramara mu gisabo cy'uwabo nibo bamaramara. Hari abantu bapimiye ikinogo, hari abantu bagusize mu kamashu bibazanguzo kamamo, ariko baca bibagira yuko bitegeye umuriro bashobora kukubona witekerereje bagiye gusiza amavuta. Bashobora kuguha mu bushakero ube ngo basuzugurise akaba utekeye amavuta. Rero kuba ari kubahangara wewe batazi icyo utekeye ibyo babigira bisanzwe. Parfait yamaze igihe kinini ataboneka nga yarahikiye amashuri cyasubira ku Gatumba aturamutse no na mwene wabo bavuke. Amen. Icyana. Amen. 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 Reka dukomere amashimana mu kubakira umwami Yesu abagirire neza. Haleluya! Tunezerewe kubona muka Celestin Mani Muheza Giriyaje. Celestin n'umugenzi wanjye kenshi iyo ngiye mu bikorane bisabwa ko nkota imodoka ndayikura iwabo. Amen. Amen. Imana imuhezagire kuza kudusura. Turamuhaye ikaze kandi mu izina rya Yesu. Imana ihezagire na supe yamuzanye akamurongora hano barabana mu rupangu rwabo. Yesu amuhezagire. Nyuma agire kurya ari muhezagire wamaze kuhashika nawe Imana ikugirire neza. Haleluya. Kila mugenzi watusa na Yesu. Ubwira ati uraberewe. Ubwira turasajije. Ubwira kucha. Nanezerewe na Nasra yasuye muri korale yabo yahozemo. Uri umwana w'ishengero ugiye ukabandanya ibikorwa by'Imana ugarusura bibanda. Sibyo none Imana imuhezagire mu Gatumba ndabona byagumye bimera neza. Haleluya. Imana ihezagire na Silvana nawe yari yaje hano nabo bagendanye. Imana ibahezagire. Turashimiye Imana ku muntu wese ari muri iki kibanza. Imana ibahezagire. Amen. Ari we bashumba Imana izobagira neza nubwo Satani aguma bahiga mu ngwara, ariko dufite intsinzi ko mugiye gutabarwa mu izina rya Yesu. Kuko abantu b'Imana aho bari Satani aragerageza kubagwanya cyane kugira ngo abatembagaze. Haleluya. Ariko naco muzoba Kristo ari ku ngoma. Haleluya. Amen. Turashima Imana na Mariko. Imana imugire neza imwongere amavuta n'ubushobozi. Haleluya. Muhezagire kuza hano ku ndirimbo yaturimbiye live. Imana imugire neza. Afite amasede ariko ntabwo dutinda, ndazi ko mu nyuma bararirimba na super aza kuturirimbira indirimbo nkeneye aza kuturirimbira mu nyuma. Imana ishimwe. Yesu abahezagire kandi Yesu abagire neza. Prosper Imana yamugiriye neza umuhinduriye ibihe. Imana yagumye muduza nta jambo ryavuze Imana rigire gute ibihere. Imana ishimwe cyane. Ubu riragendana n'abategetsi nyene niriwe ndavuga bakomeye. Amen. Byose byavuye hano. Haleluya. Kandi yemereye Imana kuzokorera ikintu mu ngoro y'Imana cyiza. Nimwakibona muzotwitwenga kandi muzohimbagwa. Dukomera amashimana menshi. Imana ikugiriye neza uje wibuka aho yagukuye naho irikira kugeza. Situnanelewa. Niramubwira ngo message dufise ni message uvuga ngo
zaruhirusa basarusa. Haleluya, haleluya. Basaruhira usa basagushigugiza gute. Amen. Amen. Abazanye amafaranga ya mikrofoni baratangiye kuyatanga, nimuyatware sayi wanyu muyashikirize bene. Amen. Amen. Kandi Imana ihezagira uwayazanye. Turi kuri message ivuga ngo bazorohera iki? Umusa Bagiye kugusiga urakaze. Linda byizeye. Hari abantu bapimiye ikinogo, hari abantu bagusize mu kamashu bibazanguzo kamamo, ariko ni batabibagira yuko bitegeye umuriro. Urumuriro w'izina rya Yesu, urumuriro w'izina rya Yesu. Muri jewe bisobanurwa ngo haleluya, Haleluya. abari bakuzi nk'umupagani bagiye babona Yesu yaraguhinduye. Osalanga sola. Haleluya. Haleluya. Sijui mnanielewa. Tunakuelewa. Kama mnanielewa vizuri. Iriga abafilisitiya bamaze kwiba isanduku y'isezerano, ibatahura ko kuri iyo sanduku y'isezerano niho Kristo yicaye. Bisobanurwa ngo abariko bakugambanira bariko barahura amakarabishi. Haleluya. Basibaza ngo ntirugiye gupfa, basange bagupangariye. Tunanielewa. Tunakuelewa. Bashobora gukomera amashyi Imana menshi. Abafilisitiya bibaza ati rero by'abagabo ko tubanyaze igisanduku y'isezerano nta bushobozi bazosubira ku bana. Bashaka bagusebye ijuru rirakuzi. Ubushobozi bwawe ntibumatanye n'ubunapana, ubushobozi bwawe bumatanye no kwizera. Haleluya. Kira mugenzi wati abafilisitiya nibo muri kugatikura sangira mukagendana. Reka mutangarishe, niba uri umufilisitiya wihana ukizwa mw'izina. Ugiye gusanzana mu nzira, ugiye kumenagurika. Situmenelewa. Tunakuelewa. Tunakuelewa. Je. Hey! Omela, omela, omela! Hey! Nindafashijwe atere impundu. Imesaje aho tuyivugira. Tuva hari abantu bagira bafashwe mu izina rya Yesu.
wawe ko bitagishobotse ikinogo bakwibiye bagitera n'igitoki n'abandi bari kwimba gito kuko bagiye kwisanga ari wabo aribo umvise amabwira ka reka tumare dusome sibyo Samueli wa mbere gatanu abantu bagiye kugira ibyago kubera batokoje Sansa. Momanse mwumvirize neza. Soma Samueli wa mbere gatanu. Come on. Mumwongere papa some n'icyo. Nta kibazo. Tugiye gusoma mu izina rya Kristo. Amen. Mwumvirize kuko soma buke ndagwaye. Indanzi y'amajambo iravuga ngo Imana iteza abafilisitiya ibyago. Imana iteza abafilisitiya iki? Ibyago. Kubw'isanduku yayo. Kubw'isanduku yayo. Rimwe yaravuze ngo abafilisitiya bafashe miri sanduku y'Imana bayikura i Benezeri bayijana Ashdod baraheza bayinjiza mu ngoro ya Dagoni bayitereka iruhande ya Dagoni nyene. Gatatu waravuze ngo bukeye mu mavyuka ya kare abanyashidodi basanga Dagoni yatemvye yubatse. Icyambere iryo joro nyene iryo joro barara barakumugira mwibarabara bwatsa ivyabo bigatangura kononeka. Haleluya. Abigisanduku y'isezerano bakayinyaga bagiye bukeye basanga yagize gute huba iki iyo Imana cyabandi ikigo Imana cyabandi cyitwa gute Dagoni. Imana ishimwe. Umva abagukundaniyeho marize. Haleluya. Abagukundaniyeho ibyabo bigira bitangure kubama. Amen. Bibiliya ngo ijyambere kitwa isanduku y'isezerano. Ati rero kubyo umuntu twamusize hajya twamukomera nazo tupfana ahubwo dukumwiye tumumaramara mu gisabo cy'uwabo nibo bamaramara. Komeza topi ya kabiri vuba. Gatatu waravuze ngo bukeye mu mavyuka ya kare abanyashidodi basanga Dagoni yatemvye yubatse. Kandi Imana ishimwe. Amen. None ko naka twamukoreye mission ese tujya nkuru azikuye. Haleluya. Bigenda gute muri twebwe rero ninde avuga iki? Haleluya. Imana yawusenga si ngombwa ngo ugende ngo birondeze bigusanga aho wicaye
ukabona nk'ugahise ariko iyo hawe Yesu agiye kubihindura. Ibiheko abarozi bagushingiye bibaza ngo wowe uzopfa. Si wowe ugipfuye, imiryango yabo iratangwa. Bivuga ngo umunyakibi nakwiye kugira ngo amen. Amen. Haleluya. Niba wewe haleluya uri kuramubabarira shauri yako ariko umwanya tugezemo amen namosha jenda mugeme mu izina rya Yesu. Ombera kurikira bukeye bwaho mu mavyuka ya kare nyene basanga Dagoni yongeye gutemba yubamye imbere y'isanduku y'Uhoraho kandi umutwe n'ibikoresho byayo byahimbaguritse. umviriza mutangarisha ugiye guca abarozi baze bavuga ati twananiwe tubabarire. Ati rega ije nakurose kandi ujya mutwe w'uma umumeneka ije nakurose nasanze udashoboka natatangiye ko abarira. Haleluya. Usina makuru impamvu wewe utatera imbere ujya nije nari nakunyagize usina nakunyaze. Haleluya. Ega Maria jeje nari kwisesota babarira kukubera ashobora kwica Maria yawe Imana igategura indi subiro. Haleluya. Agiye ihenda bakakwihendako bakica ibyambere bakibaza ngo baragushoboye uri Imana yateguye kandi gasirikuriza ubuzima bwawe kugira cyane ngo amen. Nubwo inyenyeri yawe bayitwaye y'ukudandaza bibaza ngo uzoca upfa n'inzara ahubwo Imana iguhindura iyindi purase. Imana ihindura undi mugambi batari basi izina. None kubera iki mu rugo rwanjye bitari kubisobanuka? None ibi bintu bimeze gute? Reka mubwire ngo abagiye kuraguza kugira mu rugo rwawe ugomoke watesha nawe. Haleluya. Wataishia kila mgezi wate wataishia kuna